You know more Navy. I don't know how it works. So you're from the Navy? Yeah, okay. Navy. All right. Are you still in service or retired? Yes. Okay. What's your grade in the military, in the Navy? Warrant officer. Warrant officer. Warrant officer. Yeah. Oh, that's. Is that like a, do we have the same as in the army, like a cook, colonel, major? Non-commissioned officer. Okay. That's supposed to be higher up, like a high officer. I was checking. Do we have in the Navy? Do we have like a major, captain, all those things? We have similar ranks. Oh, yeah, similar ranks. Yeah. Okay. So, yeah, I was checking. What's your rank there? Warrant officer. Warrant officer. Yeah. Okay. Yeah. And your name was? Kerry. Kerry. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thanks for your service. Yeah, have a good one. Okay. Thanks. Okay. We are Navy, officer, Navy. Sinza amagara mu Kinevi ntiwombaza mugana mu officier well icyo shimira abantu bino amfete baboroshe murashaka kuvugana nta kibazo encore abantu baro bambaza ngo none ngo umutekano w'abantu ucungerewe nande hano hantu turi nta numwe afise inkoho nta gisirikare kihari na police wigera ubona nkuko bibona abana ba officier bo mu Kinevi size mpamvu haza aba Navy gusa ariko nibaza ko kubera uwo munsi Igalipoli hari mu Butaliyano na hari ku mazi nibaza ko ahanini abana Navy benshi bahaguye so hari aba Navy baba officier batari bake ndiko ndababona bose batunga kamera bose tutavuganye mugabo ujyana mu baje ko nshobora kumubaza ariko ntacyo batwaye no mugacho ndashaka kuvuga nuko ubona yuko nta polisi bahari nta numwe afise ikigwanisho sandute ntiyabuze abo bita member of parliament aba membre ba parlement baba hari bien sûr kubera n'umunsi bubaha ino muganda ushaka kumenya ko yambaye agapira mu bandi yambaye agashati mu bandi yambaye akaveste mbo aba Navy n'abanyene yaza ko bambaye uniforme kubera n'umunsi mukuru wabo aba bose n'aba Navy bo mu Navy marine urabona bose n'aba officier bo mu Navy sinze ko hari uwundi nobaza mbona bari mu migwi nka kubendera butinga oh wow okay ariko bon encore une fois ntabwo ujya gusanga umuntu ngo akomeye ari kugira ama discours ya hatari yigisha preaching kujya kwa neva n'umunsi mukuru wa bose hano hari kwaya nibaza ko nene kwaya aba Navy bari kwaririmba abandi hari bari gukora memorial service nka service mbo abandi bari kuraba bazanya amashugwe kumbure gushira ahantu hoba hari nk'icibutso ibintu nk'ivyo haba hari na sinzi kujya ari nka ambulance canke umuduga azanya abasaza kubera benshi abantu bagwanye canke bari bahari muri ico gihe barashaje sandute ariko nako atmosphere ibiri relaxe nta bintu vy'igipolisi nta bintu vy'inkoho nta mbonera kure ziri kumenasa abantu c'est très relaxé c'est très relaxé naje nta muntu ariko avuga ngo reka kudufata amafoto reka dufata ibi nibi relax haba hari relax haba hari flexible mbo niyo nabona undi mu Navy kumbura shaka kumubaza oh we know I'm Air Force. Hello ma'am, are you from the Air Force? Yes. Oh good. And what's your rank over there if you don't mind me asking? Flight surgeon. All right, so you fly planes? I don't, I'm a logistics by trade. Oh, that's good. Yeah, thank you for your service. All right. Donc wakorera Air Force, wono Air Force icyo mu kirere gisika cyo mu kirere. Boss sinzi bo nagandabe umenga bambaye impuzu zitandukanye aba Navy zirirabura sikiri Air Force zisa n'ubururu nta nivyo narinzi ntiwombajije bo sinzi abasirikare basanzwe bajya bamatashitashi nta muntu mbona yambaye amatashitashi canke yindi uniforme y'igisirikare abo hasi ntabo ndiko ndabona mbonye aba Navy nabo mu kirere nibaza ko aribo kumbore nkuko nabivuze kubera ari iyo ntambara I don't know ibintu by'intambara navyo ndi kuvuga ibyo ntazi mbona bahari nkabana bahari mugabo ku numunsi mukuru wita Anzac Day umunsi w'aba bibuka
bibuka iyo ntambara yabaye muri deuxième guerre mondiale